jambo Imana yampaye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyandwi kuri 34 kavuga ngo twa amajambo wanditse gute uguruka uvuge handitswe gute amen handitswe gute mbega zirashobora gutemba uno munsi no mu kigwati zikahashika mbega zirashobora gutemba n'iwawe zikahashika mbega urifuza ko zotemba no mu nda yawe zigashikayo reka dusome twumve nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi Yesu arahagarara arasemerera ati namba hari uvise iki naze kuri jewe agire gute unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu uwo abamwizera bagira bahabwe kuko mpwemu atari bwatangwe kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe amen amina inzuzi z'ubugingo inzuzi z'ubugingo akabirya rero naka ngo hari umunsi ugize gute uherukira iyindi kuri wa munsi uherukira ya minsi mikuru uwo munsi uruta iyindi reka uyu munsi uturutira iyindi minsi reka uyu munsi uturutira iyindi minsi twabayeho biroroshe kuzohora wibuka iyi tariki Yesu ngo acarasemerera arabaza ati namba hari ufise iki kintu rero c'inyota murabona ko ni iki ryaturitse ntitugire inyota y'amazi y'ibiki n'ibiki byo ngaha mw'isi ariko tugira inyota y'ivya Yesu inyota Yesu ngo aravuga ati nihagi sinzi ko mwabyumvise ngo arahagarara agira gute yarasemereye nk'uko ndiko ndasemerera ni kubera iki yasemereye naribagiye impamvu yasemereye burya hajya umuntu yumva atebye umuntu yumva atebye sinzi ngo igikoko kimwe ngo cyakunze gusembera kivuga kiti ahantu yemwe ndabugije ntihagire abantu bazosubira kuhaca ntihagire abantu bazosubira kuhaca ndababujije hari mu munsi umwe sinzi umuntu ngo yaciye nyagikoko kica kimurya amatwi kirayakata hanyuma rero gakwavu ngo karamubaza ati hewe ngo wowe waraciye amatwi abantu kino gikoko ngo kica kiramusubiza ngo burya abantu barafise amatwi ngo iyo bari bafise amatwi aho nari narasemerereye ntibari kuba baravyumvise niyo mpamvu Yesu yasemereye abantu bumva batevye hari ibintu biravyumvikana neza muga abantu ntibavyumva Yesu rero ngo arasemerera icya kabiri cyamuteye gusemerera nuko yagira abakundishe ikintu gikomeye cyane ngo nimwaza mukagira inyota yo kunza ko muzonywa amazi y'ubugingo ahandi Yesu ariko avugana na wa musamariyakazi yamubariye ngo ngunywa ku mazi nzomuha ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo ngo zizotemba zigira gute ziva mu nda yiwe zitembera hahiye uburimbi zice zihatotahaza iyi myaka tugezemwo turakeneye inzuzi z'amazi y'ubugingo izo nzuzi dukeneye ni za zindi ubwa mbere
zitembesha zigashira ubugingo muri twebwe, ubugingo bukatubamwo muri twebwe bugashika, ubugingo bw'impwemu bukatubamwo, agakiza gakwiye kakatubamwo kakuzura kakanengesera kagasha gatemba, aho gatembere abantu bagaca bakira, abantu bagaca bakira. Nizo nzuzi yasemereye avuga ati gira inyota munze ko nanjye ndabaha izo nzuzi muce namwe muzitembesha ahantu. Iyi myaka tugezemo rero umuntu wese arakeneye kumva ko inzuzi z'amazi y'ubugingo zikwiye kumubamwo zikamushikamwo sawasawa. Mugabe ikintu kibuze niki? Harabuze inyota. Abahaya muri Zaburi 42, Zaburi ya 42 murabe abantu bo tubera akaroro kuba baragize inyota mu vy'Imana. 42 ku murongo wa mbere havuga ngo nk'uko impungu ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza amana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'Imana. Aha muravye ku mutwe w'amajambo avuga ngo iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni abenende, ni abenende, ni abene Kora yo kwigisha. Uyu Kora ninde? Uyu Kora amaze kugaragariza Mose bari kumwe na Datani na Abiramu baronse igihano gikomeye, ngo isi yarasamye irabamirana n'imiryango yabo, ariko hariho abatapfuye. Bene Kora ntibapfuye. Kuba turiho twacitse ku icyuma, kuba turiho ni igitangaza. None iki gitangaza byagenze gute ngo Imana natwe ko twarabo gupfa byagenze bite ngo idukinjishe dukire urupfu rubi nk'urujya rw'abantu? ngira ngo umukuru muri basharagatebaga ibi bintu rero ntibize vyijane, nimuze tuze twamanira inyota Imana, tuze twame twitunye twikunze dutembagara imbere y'Imana tuvuga duti Imana uze wamubona uruvyaro rwa Kora rwasigaye amasigarira abacikacumu